Icambere ni ishigwa mu ngiro ry'ibwirizwa nimero ya mbere gakwego usa gatanu kuwa 16 ntwarante 2023 cyane cyane ngaha muri komine. Ikibazo gihari ko twamaze gucunga ko namwe mukizi. Ico kibazo nicerekeye ingene komine ahigarukiriza ibikorwa vyayo ngene bitunganijwe amazone imitumba, kuko turafise ikibazo naho cabonetse ubu nishatanguye mu kwandika abazokwitaba amatora. Akanakanya akaryo keza by'ukuri baje inama abakomine Muramvya ndetse n'abari mu rwego nshingwabikorwa wa komine Muramvya kugira ngo bumve by'ukuri ibikorwa bahamagariwe, na cyane cyane yuko turi mu ntango yavyo, kuko murabona yuko tumaze amezi ngira 3. Rero jewe si n'ibibazo muvuga ngo kuko ibyo mwatwigishije biratomoye. Cyambere nuko tuzosaba yuko aya mategeko y'amabwirizwa tuyaronswa, yego twashaka kuyaronka biciye kuri bwa buhinga, mugabo turakeneye nuko tuyaronswa mu mpapuro kugira ngo haba musitanteri nabo bakorana, haba abaje inama bari bayafise kugira ngo ivyo dukora byose tugere twisunga ayo mategeko n'amabwirizwa. Ikibazo jewe novuga icambere ni ishigwa mu ngiro ry'ibwirizwa nimero ya mbere gakwego usa gatanu kuwa 16 ntwarante 2023 cyane cyane ngaha muri komine. Ikibazo gihari ko twamaze gucunga ko namwe mukizi. Ico kibazo nicerekeye ingene komine ahigarukiriza ibikorwa vyayo ngene bitunganijwe amazone imitumba, kuko turafise ikibazo naho cabonetse ubu nishatanguye mu kwandika abazokwitaba amatora. Rero komine Muramvya yaciwemwo ibikorwa bitandukanye, y'abagiye muri Bujumbura, hariho n'abagiye muri Butanyerera, natwebwe rero turi muri mu ntara ya Gitega. Rero ico kibazo gihagaze cyane cyane muri zone ya Bugarama, ko abari muri Bujumbura muri komine Isare babona mengo twarabanyaze, kandi atari ivyo, kuko itegeko ibwirizwa ryo kuwa 16 ntwarante 2023 rirekana neza ico twokwita limite za komine Muramvya, ariko abo muri Bujumbura kugira ngo siko babibona. Rero biradutuma urwego nshingwantwaro, musane nawe ndazi ko ico yaramaze kugishikiriza, urwego nshingwantwaro ntiruheza ngo rukore neza, kuko aya matakse twifuza gutoza baca batubwira ati niyo mugarukiriza hajya kwibarabara ya kaburimbi. Ico gikorwa ico kibazo ni ikibazo gikomeye, kuko imbere y'uko amatora hariho n'umukuru w'umutumba yafunzwe kubera ati murabe n'igihugu ati bijya bashizeho sivyo, ntibaraba mwebwe, ni ukuvuga mwebwe mutwarwa muri Bujumbura. Rero biratuma bihungabanya intwaro, kana twebwe niteza ngo tubone muri ibikorwa tuba turiko turakora, kuko mutoza ko ejo azogenda hajya bamwiruka ko n'amahiri bavuga ati
si wanyu kuko iki kibazo rero cyane cyane tugituye mwebwe kuko mu rwego ruhambaye mu buzima bw'igihugu ni mwe muzorohereza mugahamagara abo biraba cyane cyane abo mu ntara ya Bujumbura cyane cyane rya komine duhana imbibe kugira ngo twese dukorere umugabo umwe tumeze neza. Ikibazo cya kabiri ni ikibazo cyerekeye kiya twita PTBA. Iyi PTBA yakozwe byihuta, jewe nari muri kabine kwa Buramatari, ni ibintu byakozwe byihuta. Ibyo rero byakozwe byihuta ntibyakozwe neza, naho byemejwe twashyize uko mu ikomine bafite ibibazo no gushyira mu ngiro PTBA. Twagize n'inama ubuheruka ko tugomba gutunganya ibikorwa bimwe bimwe bya komine, ariko dushobora gusanga gushyira mu ngiro PTBA ni ikintu kigoye cyane kuko nabone ntibabibona ibyo bariko barakora. Rero kugira ngo inzego zimwe zimwe zibijejwe zoha akaryo ba musitanteri kugira ngo barabe neza bino bikorwa byateguwe muri uno mwaka, kuko mu gice cya mbere turari tukirangije mugabo ntabwo twovuga ngo isuzuma ntitubona neza na neza ibikorwa bamaze gukora turavye ino PTBA. Aha ni naco kimwe na PCDC kuko mu nama twagize uheruka muri conseil communal twavuze yuko bino bitabo tukwiye kubiraba tukaraba imigambi yashize imbere tugaheza natwe tukamenya icyo tuzofasha komine kugira ngo bishyire mu ngiro. Navyo ni igitabo ni ikenewe ko kiramba neza bakaraba ivyanditsemwo, hanyuma na twebwe tugaheza tukagira intererano. Ikindi naco ni cerekeye ikibazo cerekeye ingene conseil communal ikora. Hari igitabo bita manuel de procédure administrative et financière. Ico gitabo kirafasha conseil communal kandi kirafasha na komine, kuko nico cerekana ibikorwa byose ingene bikorwa muri komine. Ubusanzwe ibwirizwa itegeko cyo twokwita wa kominale rirerekana muri rusange, mugabo de façon détaillée bitangwa na manuel de procédure. Iyo rero ntirasohoka, iratuma rero komine idakora neza, usanga harahatamiye ati mbega kiya kintu kirimo mu byo ndikuriwe. Natwe conseil communal hari ico bita reglement d'ordre intérieur n'itegeko ritugenga, naryo turatora kuko bavuga yuko abari annexe iyi manuel de procédure rero ikaba itarahabwa amakomine, bikaba bituma amakomine adakora neza. Natwe conseil communal ntituratora iryo tegeko ritugenga kugira ngo natwebwe ya migwi y'amahoro zirafasha mu bibazo bimwe bimwe za komine ijeho. Ibi rero birakorwa kuko igitabo ntikirasohoka. Icyanyuma ni cyerekeye ubuzi butorohereza abajenama amakomine kwitaba inama za komine. Twebwe twiyumvira, sinzi ko ari nk'igisabo cyangwa icyifuzo yuko ngira ngo kuboneka, sinzi ko ari kete, sinzi ko ari itangazo, sinzi ko ari rekomandasiyo byohabwa ubuzi bwose, kuko iyo turiko turatura inama za komine biratugora. Hari uwaje atubwira ati twebwe burya ntibatworohereza kugira twitabe inama. N'uno munsi hari umuntu yambwiye ati ndaje nkora muri prive, ati bamuvuze ibikorwa bya conseil communal ntibavyumva. Rero iki sinzi ingene nubwo muzogifata kugira ngo twebwe natwe tworoherwe, kuko inama ya komine yatumiwe gikwize cyane kandi bisabwa, uca usanga komine itariko rirangura bya bikorwa byayo, ndetse natwe ico twatorewe tuba turiko turagikora. Icyanyuma murambabarira ko natanguye sinabona kubwana. Icyanyuma ni ikibazo cyerekeye ikinyene cyo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, politique de la décentralisation.
kuko ikino kibazo turavye intunganya nshasha y'igihugu birasabwa yuko by'ukuri babisigurirwa cyane kandi tubona yuko umwaka wa 2027 zoba birangiye uburongozi bushasha abavayibyo cyane cyane mu ikomine ndetse n'abandi barongozi turabona yuko badasiguriwe cyane hari aho umengo ntivyumvikana rwose kuko ntibabitahura rero bigasaba kuko nk'ubu uri kuraraba mu ikomine hari ubuzi butarakorwa abakozi baratonda mugabo ntibabone neza uko biriko biragenda bisaba rero yuko burya iyi politika ya decentralisation ngani togarukira mu mwaka wa 2027 ubwo dusigaje kanya mutoye kugira ngo bikuri bamwe n'abandi babitahure ndetse tubyinjiremo tuzumva tugira n'intererano kugira ngo amakomine yacu atere imbere. Murakoze cyane narondogoye muzabare kuko ndogomengo sinari kubisiga sinateguye murakoze. Ivyo ukunda ntabwo bwaburiza burangura. Aha rero tukabasaba yuko kugira akazi kagende neza nimba hari uburyo buteganijwe n'ibisata byo bikora muri komine y'ubwo buryo buza vuba kugira ngo akazi kagende neza kuko urabona yuko ibikorwa bakora ari ibikorwa bisanzwe biri kuri tere. Aha rero iyo ntambamyi turayifise yaba abakozi nyine bashobora gushika ku kivi neza kubera ata buryo bakoresha bahari. Ikigira kabiri ni ikibazo kijanye n'inyubako bashobora gukoreramo. Muri kuraraba ibisata kimwe n'ibisata byinshi kandi aho nyene hakazoba harimo twita abashefu de service nabo nyene bategereje kuronka amabiro bakoreramo. Turiko turaraba rero muri komine Muramvya turabisanga aho bashobora gukorera ari hato. Ikindi naco abanyene bategwa kuronka ko kwita imitima aho bakorera kugira dusanga harakenerwa amamashini n'ibindi bitari bike. Rero twasaba yuko n'ikibazo ko dufashamo kugira ngo abategwa barakorana nabo boroherwe ibikorwa barimo barakora bya misi yose, tutibagiye yuko boronka n'ingendeshwa moto cyangwa n'ibindi bishobora kubashikana kuri tere kuko murabona yuko harimo akadepartema gasaba gushika kuri tere. Nuko nyakubahwa ibyo twagomba kubashikiriza aho muri komine yacu ya Muramvya murisanirwa. Kuba cyagera cyambere cy'inama y'impuzamateka jewe ku mazina nitwa Kanyange Beatrice abandi cegera curongoye inama ya komine Muramvya. Nifatikanije n'abandi bafashe cyane imbere yanje mu kubakengurukira cyane kuri iki kiganiro, kuri izi nyigisho, ibyo ari byo byose twese mwabonye kugenda dukurikirana tudakubita urugohe. Ni ibintu by'inkoramutima twamaze kuharonkera ibitari bike. Mwakoze cyane, Imana ibaduhezagirire. Si ibibazo cyane mugabo ndavye mu byo mwagiye muratubwira hariho utuntu numva nyene no kugira nk'ibisabo. Nk'ubu mwatubwiye yuko abanyakubahwa mu gihugu cacu turavye n'indinganizo nshasha tugiyemo y'amakomine, tworaba ko amakomine yose agenda ata komine isigi yindi canke kamwe twovuga mu Kirundi ati ata mwana n'ikinono.
ni ukuvuga rero turavye intunganyo umuntu yokwibaza ati mbega hariho ivyigwa vyabaye kamwe mu gifaransa nokwita etat des lieux pour les 42 communes dufise kugira tumenye ati commune Muramvya ifise ibi ibuze ibi kugira igire aho ibishitse hamwe bitoba bihari vyodufasha hamwe mwodufasha bikajaho hanyuma turavye ukuntu integuro imeze twabonye ko turavye leonce ko departement zizoza mu ikomine ni ukuvuga ubu ikomine irafise ibikorwa vyinshi cane hanyuma muri ivyo bikorwa vyinshi cane hariho ivyahora mu maminisiteri kumbure nk'uko abaduhaye ikiganiro babivuze ati vyabarizwa hariya kure ubu vyegereye hariho nka bamwe twahora tubona bafasha twita les partenaires de développement ubuye kumbure ngira bazoza directement mu ikomine ico ngira hariho amategeko yoba anagitomorako rero mwari mwavuze yuko inama nkenguzamateka igira ihugurwa twari twifuza yuko amahugurwa y'ayo maserivise mwodufasha akanyaruka nkuko munyarukije mukaza kugira tutangure neza ibikorwa twagire tubasabe habe uko guhugura habe kwiga twumvise amakaye doshanje ni manini batubwiye nka muri executive amamisiyo ni menshi cyane bigiye kuba byinshi cyane rero wowe impuhwe kuko bibaza ati mbega ibi byose bica babikora babinyarukanze tuje kuri wa murindi tugende kuri ya terambere na cyane cyane ko muri 2027 tuvuga ati twategereza kuba dufise aho tugeze tukabayevayo je cyari gisabo cya renforcement des capacités hamwe no kivuga amajambo avunaguye mudufashe kugira tunyarutse muri intego nshasha murakoze ico cyari cya mbere kandi mwari mwavuze muti inama nkenguzamateka iragira imigenderanire n'inama ya komine manuzojambo ya komine no gushika hasi kumwene gihugu ko niwe byo dukora byose niwe dukorera jewe gisaba ufise kumva iyo migenderanire yahahora ariko turavye ivyo bikorwa nyariko vyaje ari vyinshi mbega ngo dufashe iyo migenderanire ikagwira nimba vyahora biba une fois le trimestre hakaba ikiganiro mbega ico kiganiro coba nka rimwe ku kwezi niba ntoba savye ibihitse bitari vyinshi nibaza ko ntarangiriye ahanini cemwe ndatwara utwo iyo etat des lieux des communes tuyikora hanyuma hakaba iyo renforcement des capacités muri ivyo bikorwa vyaje mu ikomine hanyuma mukadufasha iyi migenderanire nk'uko mwatangiwe abanyakubahwa ikagwira murakoze namwe bahezagire murakoze nyakubahwa kiga cya mbere cyane iteka umukuru w'inama nkenguzamateka kuri ijambo kandi naje ndifatanije na bagenzi banjye bafashe ijambo bwa mbere kugira ngo tubakenguruke cyane kandi tubashimira no ku nyigisho nziza muduhaye kandi mu buryo bubangutse kandi butoromotse ikibazo cyane kiza kuba kinini kuko umushikanje ngaha kigera cy'umukuru w'inama komine ashaka cyari cyerekeye nicyo nari nshatse guhaguruka bwa mbere kugira ngo kubera uko amakomine atunganijwe ubu kugenda amaze gutorwa mu nama za komine kenshi biratandukanye cyane ukuntu amakomine y'umuntu agiye gukora agiye kuronka ubushobozi bwinshi cyane ibikorwa byinshi cyane biremereye izo nyigisho rero zonyaruka icyo nashaka gusaba bwa mbere mugabo ndafise naje ibindi nashaka kuhanura ndinze mpaguruka ndabona ibintu twize ni byinshi nta n'icyo dukura turarindiriye n'ivyo manuel de procedure tubwire mu madetaye y'ibyo tuzokora ariko hariho ingiro twe tuba turiha twebwe nk'uko icyo twatorera ubu turabona yuko nk'abantu bari mu nama ya komine
abantu bazaba bari muri biro, abantu kandi batanga kuboneka n'umuntu, abantu bazaba batwara amakomisiyo. Si bya bintu je nibaza hamwe twitaba rimwe mu mezi atatu kugira ngo tuje kugenzura neza mu gufasha aho musitanteri ariyo biro bya komisiyo bihari babikora. Bagiye gushika umunsi w'inama ya komine birakora ikosa rizoba rweza gufashanya. Ico umuntu yatowe kuko twashize mu isabisho, umuntu yabitoreye gusa n'umutima mweranda dufashe kugira ngo tuze turangukire ibikorwa, ntidusigane tuze ku bikorwa. Ico ni impanuro je mbona ntoba n'imyaka ze guhanagura neza. Hari ikindi mwavuze nyakubahwa kuri ibyo kuri amazone, icyo nashaka guhereza zone impande ya komine ifise ubwigenge, ifise ububasha bunini cyane, na zone umenga ntashibaza naho ntariho ubuhanuzi bashaka kubashika. Ahubwo zone rero igiye kuba ubuhanuzi bukomeye bufasha musitanteri. Shefu dozone ntagire ntakazi afise. Hari umutegetsi umwe mu 2016 yakunda kuza ngaha, leta ikamutuma mu bikorwa ibikorwa rusange nk'aba mu bibiri, aradukebura ati mbega mwe nayo muranje ageze abadaheba ati iyo uje mukovye ngaha mushira impande y'ikaburimbo ibugarama mu Rutegama aha timugabo kamenga imuranje ngaha mu kaburimbo nyereke ibikorwa biri mu ntara ya Mandari n'intara mucamushika ngaha maze kubigenzura. None rero turazi yuko musitanteri n'inama ya komine hari ivyo barekwe n'amategeko ko bateza kubirangurira ku mugwa mukuru, bataramura inama batabirangurira inama ku mugwa mukuru ingingo idafata. Ntazoja kugirisha inama ya komine baze muri zone Kibungo mubikunda canke zone mugabo shefu do zone atazokora ibikorwa, atazohamagara ibikorwa ngo bashikariye na musitanteri amenye yuko ibintu byose bitakorerwa ku mugabo mukuru w'intara wa komine. Hariho umunsi mukuru w'ibiti, hari umunsi mukuru w'ibi, hari umunsi mukuru w'ubuvuzi, hari umunsi mukuru w'iki, hariho higanwa ry'inkino, hariho higanwa ry'ibiti, hariho byose byinshi bikaza bitandukanye mu mazone. Hanyuma rero n'ibyo bisata ntibikangwe n'ikaburimbo, n'ibyo bisata by'amakomine gukora imigambi bimenya yuko biteza kwagura segiteri gukorera kwagura aho biteza kwagura ibikorwa, niko gusangira ivy'igihugu vy'Imana iduha, ivy'igihugu cyatujeje tubisangire kwagura ibikorwa. Hanyuma ngasaba rwose abantu mu guhereza yuko nk'uko mwatawe bivuga muti bimwe byo gukurana byo guteganya imyereka ubuhoho, nibaza yuko bizogaruka cyane turavye ubwinshi bateza gufasha komine n'ubwinshi bwashere gukora gufasha abari mu nama mpuzamahanga. Tubisabe kandi tubisabe Imana kugira ngo ibyo byo guteganya imyereka nta kuba turakora bigabanuke. Biratesha iterambere inyuma, biratuma ikomine itera inyuma, amazone atera inyuma, bituma bene igihugu barushaho kuba iterambere kuko bumva yuko turiko ducana. Aho niho nshaka guhereza. Murakoze. Nyakubahwa Ishimira inama y'ubuzamateka, yewe nitwa Ambasaderi Jean Dieu Ndikumana, ndi umumambe wa Conseil communal y'Ibuga, ndongoye kandi ikigo kijejwe guhugurwa inyigisho administration du Conseil national d'administration.
rero ndashaka nje mu murongo w'abambanzije kubashimira cyane gushimira inama nshingamateka iyo yabonye yuko hakurya mwayivuze intwari zisezerana mu masesa mwotangura gucibwa mw'iki cyiza cyane cyo kwerekana ukuntu inzego zikora kuboneraza bwacu kiba intambara mu bikorwa. Iyi rero ni intambwe nziza cyane yo kubashimira gucibwa mwagize ababwiye ko sawa yuko n'icyo cibwa mushobora twanditse amame mugaragaza ko ari byiza yuko mukidusangiza kuko mwarateguye neza mwisubiza amategeko. Ico rero imbere y'uko umuntu aja kurondera iryo tegeko ico mubwira ati nirya itegeko ukaca ugenda ukanyarutsa ko mwagize icigwa kiboneka yuko cibise cagiye kirafata ati itekeni ryari akavuga kavuga iki n'iki kikaca gifasha umuntu mu kunyarutsa. Ivyo ndabivuze kubera murabona ko turi mu bintu bishasha twese kandi ndibaza bikenewe cyane yuko tubana hafi twese. Inaco gituma aja ati mbega abo twabana tumyeko mwese ni kubera nibaza ko inyishu mwafashe kugira ngo abantu bose babyumvire rimwe kandi bumve ko batamakuwemo muri ubu bindi turimo ko nihinduka nk'uko nyine icubahiro y'amabivuga ati ni changement de mentalité. Le découpage administratif tugiyemo murumva isaba ingufu nyinshi cyane. Umwe ategerezwa n'ukuri nk'uko wabikoze kutirengagiza gukora cyane kandi ariko arakorana na bose. Rero twebwe mu byo tugerejwe mu buzima bwa misi yose nabivuze hariho n'ababanjirije baravuga ati bajya amakuru bakarota kumwe burya n'abandi n'abataba bajyanye kubiba marota kumwe. Hariho ababanjirije yabize neza ati yo renforcement des capacités twebwe nico tugerejwe ku bakozi ba leta. Rero murumva yuko ahubwo bigiye gukomera cyane. Ikigo kijejwe iby'intwaro bashaka nk'igisabo yuko mudushigikira cyane kugira ngo gikomezwe kugira ngo gifashe muri irindurwa mu ihugurwa n'ukuri rya misi yose cyane. Ubunya byaba bikenewe kubunya iyo mpinduka wajya le changement de mentalité itegerezwa kujanwa n'ivyigwa kugira umuntu yumve ko ariko arava mu bintu aja mu bindi kuko ivyo bishasha bisaba ukundi kwiyumvira. Rero twebwe ikigo cyo ni gisabo dusabye kugira ngo akazi dukora tugakore n'ukuri kuvuga yuko leta twabisaba kugira ngo dufashe cyane mu kongereza uburyo kugira ngo rukwiragire mu makomine menshi. Ubona mu bikorwa turiko turakora turiko duheruka kuza kuraba ibibazo bihari kugira ngo tugende duhindure ivyigwa vyisunze rino hinduka yishikwa mu ngiro no kuvuga la structure administrative. Ivyo bidusaba guhindura ivyigwa tukavyerekeza mu ntumbero igihugu kigiyemo. Iri kigo gifise ubuhinga bwinshi cyane mu bintu byinshi isanzwe ikora ibyo gutegura amadokima mabafise abakozi bacu bari kurondera amadoni mu maprovensi y'ugukorera ko inoti
ministère de l'Intérieur mugabo irahari mugabo nk'uko bagize abantu mugabo iri valide ni novuga ko opérationnel hama murumva yuko ibisata biriko biraza baramaze gutora abazobirangura mugabo ntibarazana abakozi ngo babyinjiremo nk'uko yabamusitanteri yabivuze. Ivyo rero bice bisaba yuko abo bazoshika ivyo iyo manuel de procédure nyinshi kibabwira ati urugeza ushitsa aha uherezwe ni ukuvuga ico umuntu wese akora ni la description des postes des tâches y'umuntu ya poste imwe hamwe ata muntu akora ibyo atagenewe. Ni igitabo gikomeye cyane aho umuntu adashobora kwambaza umuntu uko yishakiye hariho amategeko atangaje rero bigace bituma duhindura na nyanyifato nk'uko babivuze ya kera umuntu akora ibyo ashatse kubera ibaza yuko afise ubutegetsi ariko ubutegetsi nubwo gukora ikintu kijanye n'itegeko normalement. Rero tukaba dusubiye kubashimira ari ikintu cyavuzwe gikomeye cyane cerekeye iringanizo ry'amakomine n'ihiganwa positif bivanye n'ivyo ikomine yose ifise. Ico rero bakivuze na nagishize mu byo nashaka kubaza kubera je nitwa Nduwimana Desire ndongoye zone Bukeye. Najewe no gushima ndishima kino kiganiro no kugugwa tuje kuronka ngaha narijya ari mu ntango. Rero jewe icyo nagomba ni igisabo turavye abarongoye amazone ibyo tutegezwa gushira mu ngiro tworohereza bene gihugu. Birasaba yuko umuntu yiyunguruza kandi rero nagenzi banje baramaze kubibona yuko intango y'ubuhanza n'amasoso yuko ibintu byo kwiyunguruza tubona yuko byatanguye kandi dutegerezwa gushyira mu ngiro ivyo tujejwe kugira ngo umwenegihugu yoroherezwe mu vyo ategerezwa kuronswa. Rero hari ikibazo kijanye no kwiyunguruza tubona yuko kitoroshe. Hanyuma igikurikira kindi ni ibinyene bavuze abo bagitangiye imbere bijanye na renforcement de capacité. Jewe nahora mu ntwaro mugabo hari ikintu kimwe nagomba kuvuga yuko abantu bakorera mu gisata ca etat civil uravye nabi gusinya ibintu vy'impapuro uravye nabi uzibona bariko baragutumako muri parke uje gusamba ku bintu baba barasinye. Rero cariho igisabo kugira ngo bijanye n'ihugurwa ku bintu dukora tubironswe kugira tumenye imitego dushobora gutaruka, kuko urashobora kuba atari wene mbere wari wabigizemwo uruhara ariko ugasanga biriko biragukwega kandi atari uruhara wabigizemwo. Jewe rero tubaza nifise n'urukomo nyakubahwa murakoze. Murakoze. Jewe nanje yitwa Ishatse Charles Aimé. Nagira mbanze nabashimire ko babategera cyambere kugira ngo amateka amukomeye Muramvya serukira département ya aménagement du territoire urbanisme et habitat. Hariho umuco batanze umwanya uheze ku bijyanye na département ya santé n'ayama district bikunda niba umuco agomba kuroha umuco bijyanye ni département n'indongoye na ubuha, hanyuma bibaye ngombwa muduhe n'umuco
ku isano rihari hagati ya departement ya OE Energy na Regideso. Murakoze. Mkuu w'inama nkenguzamateka nanje nitwa Nsengiyumva Rosaline nkaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Muramvya. Nanje manze nifatanye banyitangiye imbere mu kubakengurukira cyane kuri iki kiganiro nkoramutima. Twari dukeneye cyane kugira ngo nk'uko mwabivuze tugire intango nziza turaganye tuvyumva kumwe. Rero n'amakenga menshi kuri iyi komine yacu isanzwe iri ku mugwa mukuru wahora ari uw'intara ya Muramvya ya kera. Aha mu ntara hariho amaserivisi provincial hahora ababa mu departement tutabona neza ingene dukorana kuko bakihari. Hariho nk'akarorero nka BPAE education baracariko barakora barahari. Hariho ibisata vyagiyeho mu ntara bijejwe indero, bijejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije canke n'ibindi. Murabona mayistebu CDFC vyose biracari hano mu ntara ya kera ya Muramvya biriho biri. Hama biriko birakorera mu mabiro ari ngaha nyene muri komine Muramvya mu ntara nyene. Rero twe twariyumviye yuko kumbure izo biro zizohava zitwegukira aba mu departement bakazijamo bakazikoresha canke bagakorana gutya na kuriya. Rero ubu turafise izo ntambamyi y'ingene dukorana kugira ngo tumenye tuti komine tugeza aha abo nabo bakiri muri ayo maserivisi provincial ya kera bageza bica bidutera ibibazo. Turafise n'ibibazo nyene dufatiye kuri ayo mazu akihari. Nk'ubu nka zone Muramvya ntibayubakiye nk'uko bubakiye andi mazone kuko bagira bati izi zone ziri ku mugwa mukuru wa komine iri ku mugwa mukuru w'intara za kera bari batubwira yuko zica zimukira mu makomine ya kera. Kumbure komine nayo ikimukira mu ntara ya kera, ariko twebwe ubu ntibirakunda kumburo kuko tukirindiriye intumbero intara yoduha, kuko hari ibyo bavuga ko baba bakeneye nabo. Bica bigaruka no kunyubakwa ya buramatari w'intara ya kera. Nyakubahwa musitanteri w'ikomine ya Muramvya ntabaha kuri centre yasanzwe aba muri Bukeye, muri zone Bukeye. Twari twayumviye tuti nawe arakeneye ahantu yo baba, twari twumviye ko yoshaba muri iyo jite. Ivyo vyose turashaka ko tumenya tuti ivyahora biri mu ntara za kera biri ku migwa mikuru y'ikomine ubu bizokwegukira nde? Twovyitwaramo gute kugira ngo duhave dusanga turiko turakoresha ivyo ejo bazoba batubwira ati ibi bizokoreshwa gutya. Turashaka ko twobona intumbero kubw'ivyo. Hama hariho n'ibindi navyo murabona yuko nka komine iba ifise andi makomine ya kera yagiye hamwe, kuko twe turafise Bukeye, turafise Muramvya ya kera, tugafita na Mbuye, igice ca Mbuye. Hariho rero amadeni atari make badusigaranye baduhaye mu marumizi. Tubona yuko kuyariha bitazoba vyoroshe hatagize icokorwa. Ndavuga amadeni ajanye na INSS, ajanye na mutuelle de la fonction publique, ayajanye n'amassurance y'imodoka n'ibindi. Ayo madeni twabona ko aremereye kuri komine iyi nshasha, aho mbega ntaco twofashwa. Hama ikindi, amakomine ya kera yari afise imitahe itandukanye muri aya mabanke za bije za BDF. Twashaka kubaza mbega iyi komine shasha iyo mitahe izoca ibi yayo, bizobandanya bigenda gute? Murakoze cyane. Tubazo twari twari Anje nitwa Nimuma Jean Claude, abantu ngo igisata cy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi n'amakenga
najewe nagize ndavye ku muco watanzwe mu gisata ca sante n'igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Hariho ikindi gisata turavye cahier de charge dusanga byameze nk'ibisa vyinjiranamwo. Nagize amakenga hamwe ico gisata kihagumye uburyo twokorana turavye amaserivisi ahari. Igisata c'uburimyi bidukikije n'ubworozi igizwe n'amaserivisi ashika 5: ibidukikije, uburimyi, ubworozi bw'ibitungwa hamwe n'amafi, hamwe no gutunganya isi ndimwa neza. Rero hari ikindi gisata ca OBPE, Office du Burundi pour la protection de l'environnement. Turavye cahier de charge y'iki gisata usanga biza kwinjiranamwo na ca gisata ca environnement. Vyumvikana yuko ibisata biriko birakora n'ubu uko vyakora wasanga bahurira ku bimeze nka co kimwe. Mu mwaka uheze bari biyumviriye ko OBPE yo kwinjira mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Ntihenze nari numvise ko uwo mugambi wari uhari vyariko biratunganywa, ariko ntivyakozwe. Ico gisata cagumye cigenga. Narishatse no kumenya umuco uburyo ibisata bibiri tuzoshobora gukorana atawinjira uwundi. Murakoze.